Brentford izasura Manchester United kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 Ukwakira 2024. Manchester United imikino 7 imajije gukina muri uyu mwaka w'imikino 2024-2025, imajije gutakaza imikino 3 kuko yatsinze 2, inganya 2, itsindwa imikino 3, ikaba yicaye ku mwanya wa 14 n'amanota 8. Ni mu gihe Brentford yo yicaye ku mwanya wa 11 n'amanota 10, dore ko imajije gutsinda imikino 3, ikanganya 1, igatsindwa nayo imikino 3. Manchester United imajije gutsinda ibitego 5 muri iyi mikino 7 imajije gukina, ikinjizwa ibitego 8, mu gihe Brentford yo imajije gutsinda ibitego 13 muri iyi mikino 7 gusa. Brentford ni ikipe ikunda kugorana cyane, dore ko ubwo izaba yasuye Manchester United kuri uyu wa gatandatu muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza English Premier League, Manchester United itazoroherwa n'ino kipe, dore ko ari ikipe ikunda gukubagana cyane imbere y'izamu ishaka igitego. Benshi mu bakunzi ba Manchester United bavuga ko umutoza Erik ten Hag ashobora kwirukanwa agakurwa muri ino ekipe, dore ko umusaruro ukomeje kuba nkene. Umukino w'umunsi wa 7 Manchester United yanganyije na Aston Villa 0-0, mu gihe Brentford yo yari yakiriye Wolverhampton Wanderers, maze Brentford yitsinda ibitego 5-3. Abakurikiranira hafi by'umupira w'amaguru mu Bwongereza, cyane shampiyona y'iki gihugu English Premier League, bemeza ko Manchester United ariyo kipe yoroshye kubonamo igitego. Na buri ekipe iyo ariyo yose yahura n'iyi ekipe muri uyu mwaka w'imikino, Manchester United iri ku rwego rwo gutsindwa cyane ndetse no kubonekamo ibitego, dore ko mu bwugarizi bwayo budahagaze neza muri iyi minsi. Mu mikino 5 heruka guhuza aya makipe yombi, Manchester United na Brentford FC, Manchester United yatsinze Brentford imikino 3, Brentford yo yitsinda umukino 1, banganya umukino 1. Aya makipe yombi haratandukanwa n'ubusa ku busa, atandukanwa hagati yayo n'ibitego, uretse umukino 1 wagaragayemo igitego kimwe Manchester United yatsinze Brentford. Indi mikino yose batandukanyijwe hagati yabo n'ibitego 2 kuzamura. Bakwibutsa ko uyu mukino uteganyijwe kuba ku isaha y'isa 10 Old Trafford, Manchester United yakira Brentford.